Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Emmanuel Nyongeko. Ndabaramukije bakunze mwese mukunda amakuru n'ibiganiro vya radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Turi ku munsi wa mbere genekerezo ry'indwi ruhuma umwaka wa 2022. Ndabaha ikaze mukurikire amakuru twabateguriye ahagaze kuri zino ngingo nkuru zikurikira. Ku bijanye n'intwaro haravugwa inyinyurana hagati y'abayobozi bakuru mu bushikiranganje bw'ubudandaji hamwe n'umushikiranganje aburamutswa. Intandaro yavyo ikaba ari ingingo yari iherutse gufatwa ijanye no kuduza ibiciro byo kwiyunguruza, hamwe n'abandi bakabona ko iyo ngendo yerekana akajagari karangwa mu nzego zitandukanye za leta y'u Burundi. Ahandi ibintu bitifashe neza ni mu bakozi b'amashirahamwe ya Limitere na Econetreo bakora akazi ko kurungika no kwakira amafaranga biciye ku matelefone. Mu bakozi bakaba bazindutse bakura ko amafaranga yose bafise ku matelefone yabo ngo kubera ko bakorera mu ruhombo. Turaza no kubashikana mu manuko bw'igihugu neza na neza ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana ahavugwa ikikagurika ry'umuyaga nkuba ibiheza bigatuma ibikorwa bimwe bihungabana. Mu kanya idonido ryano makuru Nasubiye kubaramutsa duhere mu gisata cy'umutekano. Umunyagihugu yitwa Renovandi kuri yo wo ku mutumba Kivuruga muri komine Gatara intara ya Kayanza yaraye agandaguwe. Amakuru avaho kuri uyo mutumba yemeza ko Renovandi kuri yo yagandaguwe n'umuntu yari yunguruje ku ipikipiki na rirya kariko kazikiwe ka misi yose. Amushikanye aho yari amujanye niko kumuhenda ngo ashike mu nzu amuhe amafaranga yiwe. Amaze kwinjira uwundi aca amutemaguza umupanga. Isoko ryacu muri komine Gatara aho nyene mu ntara ya Kayanza rivuga ko nyene gukora ico caha yaciye ahamba mu rugo iwe uwo yarahejeje kugandagura. Ayo makuru aremezwa n'uburongo y'igipolisi aho mu ntara ya Kayanza ahamenyesha ko nyene gukora icaha yaheruka kurekugwa avuye mu ibohero rikuru rya Mpimba aho yari yapfunzwe azira ububisha nk'ubwo nyene. Tukiri ngaho nyene mu makuru y'umutekano, uruganda rwa RPA rwarashoboye kumenya abantu batatu bishwe muri iyi ndwi twaraye dusozeye. Muri bo babiri bishwe batemagujwe imipanga, uwundi umwe atogwa ari kiziga. Ni nkuru twateguriwe na Aimable Nishimwe. Ikiziga cy'umuntu w'umugabo atashoboye kumenyekana caratowe ku ruzi Nkaka rugabura imitumba ya Gitashi muri komine Mwumba hamwe na Kinyami muri komine Ngozi mu ntara ya Ngozi kwa gatandatu heze. Ababonye ikiziga bavuga ko yishwe nizwe n'abantu batashoboye kumenyekana. Hafi yaho mu ntara ya Kayanza naho umutama yitwa Gereve Bashingwa yari yishwe atemagujwe ibipanga bamusanze ku rugo iwe ku mutumba Gahise muri komine Butaganzwa kwa gatanu heze. Abo bagizi ba nabi bagiye bamutwaye amafaranga arenga 500. Abakoze ubwo bubisha ntibigeze bamenyekana. Wa gatatu uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya uwo mu ntara ya Karuzi n'uwitwa Adrien Kizimana w'imyaka 63 wo ku mutumba Muhweza muri komine Buhiga kwa gatanu heze. Adrien Kizimana yarasanzwe ararizamu muri butiki iri kuri uwo mutumba. Abo bagizi ba nabi bagiye bivye amafaranga yababa 500 bagenda batwaye n'ivyo muri butiki. Abajeje intwaro muri komine Buhiga bamenyesheje ko amatohoza yatanguye. Aimable Nishimwe urakenuye. Mu kanya turatandukira igisata c'intwaro. Mu bijanye n'intwaro nayo nabiciye ku masonga hari inyinyurana hagati y'umushikiranganje w'ubudandaji hamwe n'abayobozi bakuru muri ubwo bushikiranganje arongoye. Uwo mushikiranganje nabo bayobozi bakuru bamaze imisi bavuguruzanya mu ngingo bafata ku bijanye n'ibiciro byo kwiyunguruza. Idonido na Eric Niyonzima. Twisunze ivyavuzwe hejuru, umugwi washinzwe kugira wige unashinga ibiciro byo kwiyunguruza hakoreshejwe uburyo bwo kwiyunguruza rusangi usanga bidashoboka gufuta itangazo wasohoye kugenekezo rya mbere ruhuma umwaka wa 2022 ugatanga umwanya ku mutegetsi vyega gufata wenyine ingingo yo kubifuta. Niko umugwi wari washinzwe ngo wige unashinga ibiciro bishasha byo kwiyunguruza wishuye umushikiranganje w'ubudandaji ku cifuzo ciwe cyuko uwo mugwi wofuta itangazo rijanye n'ibiciro byo kwiyunguruza. Kwigenekerezo rya mbere ruhuma uwo mugwi wari wasohoye itangazo ushinga ko guhera kuri uwo munsi ibiciro byo kwiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura vyongewe ko amafaranga 100 n'ibice 25 kwijana kubiyunguruza mu ntara zo hagati mu gihugu. Mwitangazo umushikiranganje w'ubudandaji Marie Chantal Nijimbere yasohoye kwa kane ruhuma yagirije umugwi wari washinzwe gutunganya ibiciro kuba wafashe ingingo utamugishije inama. Ivyo akaba ari byo uwo mugwi wiyamiriza uvuga ko mu bisanzwe uko uwo mugwi wakoze atatekeko na rimwe warenze. Umugwi rero uri kuranyinyurana n'umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere ugizwe na
Albert Maniratunga umuyobozi mukuru ajejwe ubudandaji. Harimo kandi muri uwo mugwi Ngendakumana Vena aserukira ubushikiranganji bw'amasoko ntangaguvu, userukira ishirahamwe Otraco kumwe n'userukira ishirahamwe ryo gutwara abantu n'ibintu Atrabo. Abihweza ibintu n'ibindi rero babona ko ibibera mu bushikiranganji bw'ubudandaji arakayobera abahinga, aho abayobozi bakuru bagarariza ingingo y'umushikiranganji. Babona rero ko ukuyobora ubwo bushikiranganji bigiye kuba amananiza. Tubibutse ko mu mwaka umwe n'igice Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi, ubwo bushikiranganji bumaze guhindurirwa abashikiranganji inshuro zibiri zose. Eric Niyonzima, iyo zuguruzuguru iri hagati y'abategetsi bajejwe gusubiramwo ibiciro vyo kwiyunguruza igaragaza akajagari karanga inzego zijejwe gufata ingingo mu Burundi. Bishikirizwa na Caroline Nditije yahoze ari umushinga amateka mu Burundi. Caroline Nditije avuga ko uko kutumvikana gutuma leta y'u Burundi muri rusangi itakaza icizere cabo irongoye. Caroline Nditije yahoze ari umushinga amateka mu Burundi. Kunyinyurana kumaze iminsi kwibonekeza hagati y'umugwi ujejwe gushinga ibiciro byo gutwara abantu n'ibintu n'umushikiranganji ajejwe ubudandaji gutwara abantu n'ibintu, amahinguriro n'ingenzi, vyerekana akajagari kari mu nzego za leta, kakerekana yuko batamenya urekuriwe gukora iki canke kiriya bamenye aho uburenganzira bw'umugwi bugarukira, bamenye umushikiranganji y'inguvu uburenganzira afise abatwara, ugasanga bagomba kumurengera. Birajuragiza rero abanyagihugu bigatuma baticizere kuri iyo leta. Ku bwanje sinumva ingene umugwi urimwo abayobozi bakuru mbere batwarwa n'uyu mushikiranganji n'abandi bashobora gufata ingingo nk'iyo ikomeye ku buzima bw'abanyagihugu, kwidugije igiciro cyo kwiyunguruza no kunguruza ibintu bica bigira ingaruka mbi ku biciro byose, kuko ibidandazwa byose babitwara mu modokari, ku buryo rero ibyo biciro biduze n'ibindi biciro by'ibindi bikoreshwa, ibiribwa, ibinyobwa byose bica biduga. Kagira nti rero mu bisanzwe ingingo nk'iyo ifise ingaruka nininya ku buzima bw'abanyagihugu yofatwa n'umushikiranganji n'itegeko kimwe bita ordonnance ministérielle. Simbona yuko iyo komisiyo ariyo ikora. Mu bisanzwe yari gukorana ikagira inama ikerekana ibyatumye bashinga ibyo biciro, bagaheza bakabwira umushikiranganji bati rero nimba uvyemeye akira ibitwaguhaye uheze usohora itegeko. Iyo rero bitagenze uko vyerekana yuko batumvikana. Iyo batumvikana rero ari abantu bakomeye nk'abo mu mushikiranganji, uca wibaza ingene bigenda mu buzima bwa misi yose, uca wibaza abo bantu none baraheza bagakorana gute. Uca ubona yuko mbere ari akajagari koko muri ubwo bushikiranganji. Tukiri ngaho nyene rero umushikiranganji w'ubudandaji ngo arakwiye gutomorera neza abanyagihugu amahera yo kwiyunguruza bakwiye kuriha. Bivugwa n'uburongo yishirahamwe Orikome mu gihe hari impari hagati y'uwo mushikiranganji hamwe n'umugwi wadugije ibiciro vy'itike ryo kwiyunguruza. Gabriel Rufyiri agasaba ko bava muri izo mpari bagakora ku neza y'umunyagihugu. Gabriel Rufyiri arongo yishirahamwe Orikome gishinze kurwanya ibiturire hamwe n'abasesagura amatungo ya leta. Kiranganji abijejwe ari wabiraba yasavye yuko ivyo bintu bihagarara. Ntitwumva rero ingene biguma biri mu ngiro kandi umushikiranganji yarabihagaritse. Mushake mugende murabe kuri konte Twitter y'umushikiranganji bwo gutwara abantu n'ibintu, musanga iryo tangazo ryiwe ririko. Ikigira kabiri nuko mu nyuma twabonye yuko iyi komisiyo nayo bamwe muri bo barakoranye, ntibakoranye bose, hakoranye batatu, kandi biranaguye no kwemera cane ibi dokima tubona iri kwirazunguruka, kuko bibavuga yuko ngo badashobora ngo gusubiramo kuko ivyo bakoze ngo abanyagihugu bavyemeye, ngo n'ikimenyamenya ngo nta numwe ngo yigeze ngo agumuka. Murumva iyo mvugo yuko ata muntu umwe yoyishigikira canke ngo ayemere, ntibavyemeye, baremeranye. Ko umushikiranganji rero bihagaritse, turasavye yuko abanyagihugu boguma bariha ayo bahora bariha mu kurindira ko umushikiranganji afata iyindi ngingo. Ico nico twebwe tubona. Hanyuma urugwandiko gogo mbere tubona ahubwo rutararwo, kuko nk'umuyobozi mukuru k'urugwandiko rwa nyuma bavuga yuko badashobora guhagarika ibi biciro, handitse yuko yitwa Ngendakumana
ariko ku rwandiko rwa mbere handitse yuko yitwa Ngendabanka. Murumva neza rero yuko ibi bintu biriko biraba tudashobora kubitahura na gatoyi. Turasavye umunyagihugu abari washigwa imbere, uwiyunguruza mu imodoka abari washigwa imbere, ubukene abarundi turimwo gwiyumvirwe ko mugabo ntibagume baraba gusa inyungu z'abantu ko dukunda kubivuga z'abafise amamodoka hamwe n'abadandaza ibitoro hamwe na leta ku matagisi abari bo baraba gusa ngo ntibaraba umunyagihugu aha akura amafaranga. Turasavye rero ko ivyo bintu vyohagarara bitomoke, umushikiranganji atubwira ico dukora mugabo kandi dusavye abanyagihugu bari basanzwe bariha kuko umushikiranganji ibiciro vya mbere ibi biciro vyari vyashyizweho n'uyu mugwi avuga ko bitemewe kandi murazi ko ari batwara n'aba bayobozi kuko n'ahandi hoho twe tubona umengo nakajagari kariko karaba. Uwo yari Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Oricom. Mu makuru y'imibano abakora akazi ko guhanahana amafaranga kuri telefone bakoresheje Rimikash na Ecocash bazindutse baja gukuzamwo amafaranga yose bafise mu matelefone yabo ku bigo vya Limitere na Econet. Reo ivyo biruko mu gihe bari bahagaritse gukora ako kazi kuva mu ndwi yaraye irangiye bavuga ko bariko bakorera mu ruhombo. Inkuru twateguriwe na Eroge Divin Remesha. Abatari bake mu bakora umwuga wo guhanahana amahera biciye mu matelefone ngendanwa abitwa abajan bahagaritse ico gikorwa kuva itariki 4 za kuno kwezi. Bavuga ko batokwemera babandanya guhomba kubera ko amashirahamwe ya Limitere na Econet Leo yari yabagabanije inyungu ku rugero rurenga ibice 30 kwijana. Abo bakora ako kazi bavuga ko nayiba inkuru y'igihugu yabahumurije mu kwezi kwa mbere ikanasaba ayo mashirahamwe gusubizaho ibiciro vya kera ngo ntivyigeze bikurikizwa. Uwakora uyo mwuga avuga ko ari naho banafashe ingingo yo gukuramwo amahera yabo kuri uno wa mbere. Imviye tuti none aka kagaye biragenda gute ibiyi twaciye tuvugana yuko tudasubira gukora duhagarika amahera bayakurayo ku bwinshi kandi bose bayahawe ntibanakubaza tushaka ngahe bakubwira ati turungishirizo electronique bagacaguha amahera. Muri kino gihe abariko barakora ako kazi bakaba bari kurushi. Abahagaritse akazi bavuga ko n'ibindi bikorwa babihagaritse. N'amayinite twarayahagaritse. Ubundi mu kudandaza amayinite twebwe dukoresha Ecocash na Rimikash twakoresha systeme yitwa Mobinetel aho carte SIM ya Leo tanga amayinite ku makarte SIM yose ikayaho na Mobi ikayaha Smart ikayaha Limitel. Ico twaciye tugihagarika kanatsinda ushima twagihagarika uko twayarangura warungika ama electronique ya Rimikash cyangwa Ecocash bobo bakakurungikira amayinite. Mwishirahamwe Limitel rinafise abatari bake bahagaritse akazi bavuze ko atakibazo vyotera abanyagihugu b'abakiriya babo kuko serivisi batanga zizobandanya naho abo bakorana bahagaritse. Hagati aho bamwe mu banyagihugu b'abakiriya bahora bahanahana amafaranga babicishije ku bacuruzi b'amayinite ngo n'uruhombo kuri bo. Tuzobigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma. Arakoze Eroge Divin Remesha. Haraheze ikiringo caba amezi abiri hibonekeza ikikagurika ry'umuyaga nkuba ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana, ibiheza bigatuma imirimo imwe ihungabana. Abanyagihugu baba ku mugwa mukuru w'iyo ntara bakaba basaba ishirahamwe Regidezo gutorera umuti iyo ngorane kuko ngo itera gahombo kanini. Ni nkuru tubaza Onezime Dushimagize. Abanyagihugu baba ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana bavuga ko haheze amezi babiri imirimo imwe icumbagira kubera ishigagurika ry'umuyaga nkuba utangwa n'ishirahamwe Regidezo. Abasanzwe bakoresha umuyaga nkuba mu bikorwa bitandukanye bavuga ko iyo ubonetse umara umwanya muto cane bigatuma akazi kabo gahungabana. Abanyagihugu baba mu ntara ya Rutana turafite ikibazo tumaze iminsi tubura umuyaga nkuba tukabona amatara y'amacinda agaca iminsi ata matara dufise. Ivyo rero iyo amatara agiye nta mazi dove ngo turonke kubera akoreshwa n'imoteri. Ivyo bica bigira ingaruka mbi ku buzi bwa misi yose nk'abantu bari babayeho bakoresha umuyaga nkuba nk'abantu basudira, abantu badandaza ibintu vy'amata, abantu bamwe eka hariho byinshi bica bipfa kwa muganga hose maze yuko atari amatara bidashoboka. Turabona ko ikibazo gikomeye cyane rwose. Rero twebwe dunisamenye iki kibazo bivako abijeje bogerageza muri Regidezo ibintu gatorerwa inyishu na cyane cyane ugaturonke n'amazi. Iyo ngorane turutse kwishigagurika ry'umuyaga nkuba ntiyoroheza kandi abanyeshuri ndetse n'abigisha bakorera ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana. Abigisha bavuga ko bataronka ingene bategura ivyigwa kuko akenshi mw'ijoro baba bari mu kizime kandi ariho baronka umwanya.
abanyeshuri ku ruhande rwabo bavuga ko badashobora kwibutsa ivyigwa kugira ngo bitegurire neza utubazo na rimwe rimwe utwo tubazo tuvagwa ko giturumbuka. Mu ruganda rwa Europe twashoboye kuronka ku murongo wa telefone Engineer Jean Albert Manigomba, umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Regideso, kugira ngo twumve icyo avuga kuri iyo myidogo y'abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana. Onezime dushimagize ishirahamwe ry'abanyamuziki mu Burundi ryaraye rironkejwe uburirongora mushasha mu kiringo c'imyaka 5. Uyo nawe akaba yatowe kuri uyu w'Imana uwitwa Olivier Ndayishimiye batazira Crazy Bright. Abaririmbyi b'abarundi rero ngo biteze impinduka nini mu bijanye n'umuziki kubera warayatowe ari inzobere kandi akaba zingorane zihanze igisata c'umuziki mu Burundi. Kurikira umuririmbyi Emery Nivyindavyi batazira Emery San. Mu prezera yatowe ngo twarayamika y'abaririmbyi ariwe Olivier bajewe ndamutse kuva kera umuntu mwiza umuntu akora cyane umuntu afise amaprojet yiwe afise ingabirano nyinshi kandi afise nuko abona ibintu akagira n'ukuntu kuva kera yamye ashaka ko ibintu bihinduka muri game y'umuziki so abantu ngibona kanya ko kumukeza kuko arabikwiye byiza nabyo twizere ko biri imbere ivyo tumwizera ko ni byinshi cyane cyane hinduka harageze ko ibintu bihinduka mu muziki w'u Burundi ego harageze ko umuririmbyi abeshwaho n'umwuga wiwe harageze ko uburyo dushira mu muziki wacu turonka ikivamwo kuko gukora uhomba birajyana umutima harageze ko amategeko akingira umuririmbyi amufasha mu iterambere ryiwe aja habona bikadufasha ibyo byose ni ibintu azi ko ategeza kugwanira kandi arabizi ko yarabibayemwo haraza Mario y'abaririmbyi nibaza ko we na staff yiwe bazokwicara bakavyiga maze bagakora ibishoboka umuziki w'u Burundi ukashika ku rwego rwo hejuru. Nayo umuririmbyi yo ya Jamali hagasaba uyu murongozi mushasha kwihutira guhuza abaririmbyi b'abarundi kugira basenyere ku mugozi umwe tumwumvirize. Bright ndamuzi cyane umuntu ukunda imiziki cyambere cose umuntu ari capable de tout kugira ngo umuziki umere neza cyane muziko cyane umuntu vraiment ari capable no gukora ijoro ryose gushira mu gatondo kugira ngo aheze projet mu gihe yayitanguye mu gihe rero iyo courage iyo itwara muri Amical du Musicien nabo bakavuga ati twihihangiro hama turishikane ko genre ngari nk'ama projet bashatse gukora nibaza ko byo shika kure hanyuma rero ikindi rero gikomeye nuko Amical du Musicien kuva muri 86 ishingwa uno munsi niho n'ubwa mbere wayo matora no president wa mbere atowe abandi bose bari mfata kibanza icambere nyamukuru no musaba je nkanje no kugereza guhuza abaririmbyi uko mu Burundi hari nk'ingwara yo kumva ko umuntu wese azoshikana kure imiziki y'u Burundi kugatwe kiwe mu gihe rero Bright yo shobora kubahuza akabiri gati dukoreye hamwe niho byogenda neza aho yakoze ikintu gikomeye cyane uwo yari umuririmbyi w'umurundi iyo ya Jamali nuko rero nshuti bakunzi ba radio RPA twari duteramanye ni hano dusozereye amakuru yo kuri uno munsi wa mbere igenekerezo ry'indwiro ruhuma umwaka wa 2022 mwakenuye ku kanya mwafashe ko kuyumviriza ngira ko nshimira kandi abagize uruganda rwa RPA umwe wese kuco yaterereye kugira ngo ano makuru ashobore kuboneka ntibagiye abahinga b'ivyuma batumye amajwi abashikira Emmanuel Ninge ko nariko ndabashikiriza ano makuru ahanje nti mugira ibihe byiza aho hose muherereye.